akaga kaba iyo hatabonetse uburongozi bwiza. Ishirahamwe United Christians for Change and Development UCCD mu mpfunyapfunyo y'ururimi rw'icongereza ryaratunganije kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya gatatu Nyakanga inama ku barongoye ibisata bitandukanye vy'ubuzima bw'intara ya Butanyerera mu ntumbero yo gutegura uruganda rudasanzwe rw'uburongozi GLS ruzoba ku magenekerezo ya 30 na 31 Gitugutu no mwaka mu gisagara ca Ngozi. Ibikorwa nyezina vyatanguye bakurikirana inyigisho yatanzwe n'umwigisha w'indongozi John Maxwell aho yigisha kunyifato yoranga indongozi. Bimwe rero mu biranga umurongozi w'inyifato nziza, Maxwell avuga ko arangwa n'umunezero, arondera umuti w'ibibazo, ngo ntacike intege kandi ngo yamana umuti mushima. Yarigishije kandi no kuca umuntu yokora kugira ngo azoranirwe muri kazoza kiwe, ngo nuko yokwamana inzara n'inyota vyo gukura ku giti ciwe. Barakurikiranye kandi inyigisho yatanzwe na Onesphore Manirakiza, umumenyereza w'amashirahamwe akaba n'umwigisha mu za kaminuza, aho yigishije ku ntambuko zitanu ziroresha ku gukura mu burongozi. Izo nazo ngo n'uburongozi bushingiye ku gikorwa wahawe, ubushingiye ku migenderanire n'aburongoye, ubushingiye ku mwimbu, ubushingiye ku kwigwiza, hamwe rero n'ubushingiye ku nararibonye. Iyo nama kabaye akaryo keza rero kuserukira imbere y'amategeko aha mu Burundi ishirahamwe UCCD ICM Nshimirimana Isayi, aho yamenyesheje ko bishimira intambuko uburongozi bugeze ko bivanye n'ibikorwa bimaze gukorwa. Tukaba tunezererewe cyane intambwe turiko turashikako muri kino gihe. Mu myaka 2 iheze twarashoboye kugiranira amasezerano yanditse n'inama nkenguza abateka y'u Burundi, twemeranya ko dushobora gutanga inyigisho z'uburongozi bwiza mu barongozi batandukanye bagize igihugu cacu guhera hejuru gushika hasi. Mu ndwi nka 2 ziheze twarashoboye gukoranya abo mu nzego nkuru z'umutekano mu rwego rw'ipolisi. Turiko turashira inguvu kandi mu gwaruka makaminuza, amashure yisumbuye, aho twipfuza ko abanyeshure babandanya gukurana akaranga mutima k'uburongozi bwiza ngaha mu gihugu. Twarashize inguvu cyane kandi mu makomine hirya no hino mu gihugu. Twarashoboye gushikira amakomine atari make, kandi aho twatanga raporo cyane cyane mu nama nkenguza amateka bari twagira amasezerano yo gukora icyo gikorwa, baremeje ko babonye impinduka n'umwimbu nawonyene ukaduga. Gushira inguvu mu burongozi bwiza ngo sukwihenda, kuko ngo ari bwo mushinge w'iterambere. Ni kuki twashize inguvu mu burongozi? Nuko twizera kandi tuzi ko uburongozi bwiza ari wo mushinge w'iterambere ry'igihugu. Twebwe twemeza ko uburongozi ari byose. Nta kintu cyotera imbere uburongozi bwiza butagiye imbere. Iyereko twashizwe imbere ntitworishikako uburongozi bwiza butagiye imbere. Ibyiza twipfuza ntibyo kwizana uburongozi bwiza butatugiye imbere ngo bidushikaneko. Kubaka ikibano ciza ntibyoshoboka ubwo burongozi bwiza butatugiye imbere. Urugero tugezako mu kurongora neza nibwo rugero tugezako mu kuduza iterambere ry'igihugu. Ngo bakeneye kubona mu gihugu cyose hari abarongozi bihaye indero. Abarongozi dukeneye kugira ngo dushikire imbona kazoza twihaye n'abarongozi bihaye indero. Icongereza bavyita self impose. Abarongozi nyabo ntibahabwa indero, nibo biha indero. Bonyene nibo bivuga bati je sinzokwiba, agaca bigendera ubuzima bwiwe bwose. Sinzosambana, agaca bigendera ubuzima bwiwe bwose. Sinzobimborerwa, agaca bigendera ubuzima bwiwe bwose. Sinzokora niki. Abarongozi nibo bazana impinduka.
uwo murongozi yamenyesheje ko biyemeje kuzobandanya bakoranya bongera bigisha indongozi zitandukanye mu gihugu. Mu byo twifuza gushika ko muri iki kiringo kiri imbere tuzobandanya gukoranya abo mu nzego nkuru zirongoye igihugu biciye muri Sena igihe atacohinduka amasezerano twagiriraniye, abarongozi bakuru mu gipolisi gushika hasi ku migwa mikuru y'ama province. Twifuza kuhakorera ama conference ahuza abakadre bo muri province. Twifuza kandi gukorera mu makomine yose yagize igihugu cy'u Burundi. Twifuza kubandanya inyigisho mu makaminuza no mashure yisumbuye. Twifuza kandi kubandanya gutanga inyigisho mu mashengero no mu mashirahamwe abantu bagize amakoperative n'ibindi. Abari bitavye iyo nama bakaba bashima ko inyigisho batanga ari ngirakamaro, bagasaba ko bozironswa hama ngo zikanacishwa ku maradiyo kugira ngo zishikire abenegihugu bose. Kwari gukenguruka. Ica kabiri no kuronka ivyo vyigwa nyene tukabitunga tukabitambutsa maze ubwo burongozi bukigwiza nyene, kuko mu byo twigiye hano nico kirimwo ko tuba tuje turi abarongozi duserukira n'abandi. Umuntu akaronka n'ikintu gifadika atagira ngo nivyo nategereye uko nabitegereye gusa navyo birafasha, muga akaba afise n'ibifadika. No kuvuga izo nyigisho zihejeje gutangwa tukazironka. Mbega iki cigwa nta kuntu cohinyanyigwa gose, kubera murabona kwigisha biravana nabo umuntu aba ariko arigisha, ku buryo cotangwa nko ku maradiyo kigashobora gushikira mu ngo, gihere hariya mu ngo, kugira ngo duhere hasi tuduga. Numva umengo inyigisho zogira akamaro gose gusumba yuko twohera hejuru tugenda tumanuka. Kubw'umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Butanyerera ari nawe yari yamuserukiye, Muheto Alain Patrick yamenyesheje ko bakenguruka inyigisho iryo shirahamwe ryama ryatunganije kuko ngo zifasha indongozi gutahura ico zijejwe. Ku izina rya buramatari ngo ntaco uburongozi bw'intara butazokora ngo bashigikire ibikorwa vy'iryo shirahamwe. Mwarakoze kudutumira igiko kandi twari tukizi n'umwubaha buramatari w'intara yarakizi kandi yipfuza cyane kuba kumwe namwe, ariko ntivyakunze. Aciye antuma rero kugira ngo simbe mu ntumbero yo kuba ikaze mu ntara nziza ya Butanyerera, twongere tunagaragaze ko ivyo mukora turi kumwe namwe kandi tubashigikiye. Igihe cyose duhuye turagira ico tuhakuye kiza kudufasha nk'abarongozi, kikongera kikaza gufasha abo rusanzwe turongoye. Twagomba rero dushime dukenguruke akaryo keza mwiyumviriye kandi mukakiyumvira mu gihe nyaco. Turashimye ko bizofasha abatari bake, kuko uburongozi uko tubwumva tucumva ko twobujamwo canke tukibahamarirwa kubujamwo biratandukanye cyane n'ivyo usangayo iyo umaze gushikayo. Ivyo rero twagiye turavyumva mu nyigisho twagiye turahabwa na GLS, yaradufashije gutahura umuhamagaro wacu ko natwe abari mu ntwaro turi nk'abakozi b'Imana. Byukuri muje mu gihe ciza cyane, mu gihe twese n'abandi twese tuje gutangura ikivi. Imana idufashije tuzomara imyaka 5 mukaba muje beshi tutaramara n'amezi 2 canke 3. Kuvuga ukwezi kw'icumi tuzotangura no kwezi kwa 11 twumva neza ivyo tujamwo ivyo turimo, kuko ziga nyigisho zirafasha cyane. Abantumye nibo babundungikanye yuko intara ya Butanyerera iteguye gushira hamwe namwe kugira ngo izo nyigisho zibandanye zisiyasagara, kuko biboneka ko hari ico ziza guhindura mu migenzo no mu nyifato z'abarongozi. Turiteguye rero gufatanya namwe mw'ivyo byose muzamure ko murategura kugira ngo bigende neza, maze indongozi yose imenye ico yahamagariwe. Ibikorwa bikaba vyarangiye, uburongozi bw'iryo shirahamwe busaba indongozi zose kuzokwitabira ubwo ruganda rudasanzwe ruzoba mu kwezi kwa Gitugutu ku magenekerezo ya 30 na 31 uno mwaka. Mukanya barashikiza ubutumire buratunganije neza
ku igenekerezo rya 30 na 31 Gitugutu niho tuza dufite ikoraniro rininiya cyane rizobera ngaha Ikinyami.